Ndabaramukije neza mwese abakunzi ba Nkund'Ijambo, ndabahaye ikaze. Imana ibagirire neza, niteka n'umunezero mwinshi cyane gusubira kubana namwe kuri uno munsi. Amazina yanje ni Karine Bera, baranyizigiye. Ni umunsi mwiza Imana yaturemeye kugira ngo tuze dusangira amajambo y'Imana. Imana ihezagire mwebwe mwese muyakurikirana, Imana ihezagire mwebwe mwese mushigikira iki gikorwa mu masengesho. Imana ibaho umugisha. Nukuri ndasubiye kubasabira umugisha ku Mana, kubera iki ni igikorwa kitobasha guhagarara ata masengesho arimwo. Rero mwebwe mwese mufata akanya ko gusengera iki gikorwa. Nukuri Yesu abaho umugisha kandi azobibahembere. Ndongeye kubaha ikaze rero, ndongeye kubakira uno munsi. Nashaka kongera kuvuga kandi kuri ijya topic twariko turavuga ko mardi passé ivuga ku kwizera. Uno munsi nashaka kuvuga ukwizera guhishura ubushobozi bw'Imana yacu. Haleluya! Ukwizera guhishura ubushobozi bw'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Muri iyi si irimwo ibigeragezo vyinshi, irimwo gukekeranya kwinshi, irimwo intambara nyinshi, irimwo kuba confused cyane, ukwizera kiguma ari ikintu c'ingenzi mu buzima bw'umukristo, kiguma ari ikintu c'urufatiro rukomeye cyane ku buzima bw'umukristo. Kubera duhura na vyinshi biduca intege, duhura na vyinshi bidusamaza, duhura na vyinshi bigomba kudujana kure y'Imana. Iyo rero tutabaye mu kwizera Imana, tuja kure yayo. Imana ishimwe cyane. Ukwizera rero tukwiye kukugira moteur, tukwiye kugira moteur y'ubuzima bwacu. Kujya imodoka zigendeshwa n'amamoteur canke zigendeshwa n'amabatterie bene zijyanye basharja, iyo itagira batterie ikomeye ikora neza canke moteur ikora neza, imodoka ntibasha kugenda. Rero no kwizera kukwiye kutubera moteur, kuko natwe haraho tutogera tutagiriye mu kwizera Imana yacu. Hariho ivyo tutogerako, hariho ivyo duca intege vyinshi, ariko iyo tugendeye mu kwizera Imana yacu, nukuri turagera kure kandi tukagenda tubona ubushobozi bw'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana riravuga mu gitabo Paulo yandikiye Abanyefeso igice ca 3 umurongo wa 20 ngo Imana yacu ngo ibasha gukora ngo ibirengeye ngo ivyo dusaba ngo nivyo twiyumvira vyose. Ndakunda ijambo ry'Imana iyo rivuze ngo vyose, ngo bose, ngo hose. Ni kuvuga Imana ibivuze ko ata limite, ibivuze yuko ari infini, ibitweretse rwa rukundo rwayo rutagira iherezo. Imana ishimwe cyane. Rero ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana yacu ngo ibasha gukora ngo ibirengeye cyane ngo ivyo dusaba ngo nkuko ngo ubushobozi bwayo ngo bukorera muri twebwe. Imana ishimwe cyane. Ndakunda Imana ingene yahaye ubwenge cyane abantu banditse ijambo ry'Imana. Nukuri koko babaye inspiré na mpwemu w'Imana, kuko ukuntu bitondekanye urumva yuko haba hariho ingene bikurikirana. Ntabwo hatangura ivyo birengeye cyane Imana ishobora gukora, ntabwo hatangura ubwo bushobozi bwayo, hatangura Imana. Ni kuvuga ubanza kwizera Imana, ubanza kuyizera kugira ngo ubone ingene ishobora gukora ibirengeye ivyo wiyumvira, ingene ishoboye gukora ibiruta ubwenge bwawe, ibirengeye ivyo uyisaba, ingene ishobora gukora ingene ishobora kwerekana ubushobozi bwayo mu buzima bwacu. Habanza kwizera Imana yacu. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana rero iratwereka ubushobozi bw'Imana yacu, ariko kandi ubwo bushobozi nitwobubona tutayizeye, tutayemereye ko ikorera muri twebwe, tutayemereye ko ishoboye vyose, tutabanje kuyiha ico kibanza mu mitima yacu, nitwobona ubwo bushobozi bwayo bugaragara mu bugingo bwacu, nitwobona ubwo bushobozi bwayo mu vyacu, mu vyo dusengera, nitwobubona tubanza kwizera iyo Mana yacu kugira ngo tubone ubwo bushobozi. Imana ishimwe cyane. Hari igihe ushobora kuronka ikintu utagisengeye, ukagira ngo ni kubera ko wakoresheje bwa bwenge bwawe Imana yaguhaye, kuko nabwo nyene wabuhawe n'Imana, cyangwa ukagira ngo ni nama connection yakoze ukaronka ikintu utagisengeye. Ariko nagira ndakubwire ngo nico naho wowe utagisengeye, Imana itakirekuye ntiwokironka, Imana itacemeye ntiwokibona. Ukibona kubera ko Imana yacemeye, Imana yakiguhaye, Imana yashize ko accord. Imana itashize ko accord naco woronka. Haleluya! Naco wobona.
byose tubihabwa n'Imana, byose biva mu kuboko kw'Imana. Imana ishimwe cyane. Hari igihe dushaka kubona ko ibintu Imana yaduhaye ari vya bindi birengeye, ari vya bindi twarinze gusengera cyane gose, twarinze kwingingira, twarinze kwisonzeshereza, tukabona ko ari byo byonyine Imana yaduhaye. Mu gatondo ntiwasabye kuronka uwo mwuka uri kurahumeka, ntiwabanje kuwusengera, ni Imana yaguhaye ubwo buntu urawuronka, ariko ntiwibuke no gushima n'ico ko ari igitangaza kubona ukiri kurahema, kubona ugishobora kuvuga. Ntiwibuke yuko n'ico ari igitangaza, nubwo ari ubuntu Imana yakugiriye, kuba ugishoboye gukora, kuba ugishoboye kuvuga, kuba ugishoboye kugendagenda, ivyo ukavyibagira, ukabona yuko ivyo Imana yakoze ni vya bindi wasengera gusa. Imana idushoboze cyane gose. Rero Imana irashaka ngo tubeho ubuzima bwo kuyizera muri vya bindi birengeye ivyiyumviro vyacu, muri vya bindi biri beyond ivyiyumviro vyacu, biri beyond imagination yacu, biri beyond ivyo tuvuga, ivyo dusaba. Imana ishimwe cyane. Iri jambo ry'Imana ryongeye kungeza ahandi ha, ndavuga ngo birengeye ivyo dusaba, ngo nivyo ngo twiyumvira vyose, ivyo byose ngo Imana irashoboye kubikora. Imana ishimwe cyane. Rimwe na rimwe turakenera kwizera kugaragaza ubushobozi budasanzwe bw'Imana. Rimwe na rimwe turakenera kwizera kugaragaza ya Mana ikora ibirengeye ivyiyumviro vyacu. Sindiko ndavuga kwizerera kakazi uri kurarondera, uzi naho uri kurakaronderera, uzi n'uri kuragufasha kukaronka, sivyo ndiko ndavuga. Ivyo ni bito cyane. Sindiko ndavuga ya mafaranga uri kurasengera, uzi yuko ushobora kuyakorera amezi 2 ukaba wayakwijije, cyangwa uzi yuko ushobora kuyakura kwa naka. Oya, sivyo ndiko ndavuga. Ivyo navyo nyene si bibi, ariko ivyo biri hasi cyane. Ndiko ndavuga kwa kwizera Imana muri vya bindi birengeye ivyiyumviro vyacu. Hariho umuntu ashobora kuba ariko arabankurikirana afise mu nzi we raporo medicale imubwira ko asigaje umwaka umwe wo kubaho, canke asigaje amezi yo kubaho kugira ngo apfe. Ndiko ndavuga rero kugira ukwizera kuri hejuru y'iyo raporo medicale, kugira ukwizera kugutwara kwiyumvira ko Imana ishobora guhindura iyo raporo medicale. Imana ishimwe cyane, kuko birashoboka. Imana irashobora kubigukorera. Imana ishimwe. Habaho n'ikindi gihe usanga dufise ingwara twakiriye kubera ko science yaprovye yuko izo ngwara zidakira, za diabete, za sida, za cancer. Science yaravyerekanye ko zidakira, n'umuganga yarabikubwiye, nawe waravyemereye. Hakagera igihe izo ngwara ukayakira ikaba ingwara yiwawe, ugasigara unayiti yawe, ngo shango ya diabete yanje yari yaduze kweri, ngo naringize imisi merewe nabi, ngo urazi ya tension yanje ko yari yasaze, ngo muri no minsi ngo naragiye no mu bitaro, ngo urazi umwana wanje ngene zanjine ziwe zimumereye nabi, ngo sinzobona shango arageze ngo kubagwa ngira abaziba. Urumva ikintu waramaze kuciya appropriate kubera ko bakubwiye ko science yerekanye ko ari ikintu kidakira. Ariko no munsi naje kukubwira kwa kwizera kuja hejuru y'iyo science, kwa kwizera uvuga ati Imana yo mwijuru, Imana yaremye isi n'ijuru, irashoboye gukora ibirengeye iyi rapport, irashoboye guhindura, irashoboye kunkiza iyi ngwara idakira, irashoboye kuyikura mu maraso yiwanje, irashoboye kushiramo amaraso mashasha atagira iyi ngwara. Imana ishimwe cyane, kandi Imana irabishoboye. Haleluya, Imana irabishoboye. Hari intahe nyinshi twumva za bene data bakize izo ngwara, nta kindi catumye bakira, bagize ukwizera. Haleluya. Kuko kwa muganga byamaze kuba prove, bakakuvoma amaraso bakavyemeza ko iyo ngwara ntikira, niko bimeze. Nta kindi co bihindura uretse kwizera Imana yo mwijuru. Haleluya. Nta kindi co bikuraho, nta kindi co gusubizamwo amaraso mashasha atari Imana.
haleluya. Atari Imana yakuremye, atari Imana yaremye izo ngingo zikugize, Imana irashoboye kuzihindura. Nimba iyo fuwa yawe yaragiyemo kanseri, Imana yayiremye irashoboye kugushiramo iyindi. Ayo mahaha yawe yaragiyemo ama infection, yaragiyemo ingwara zidakira, Imana irashoboye kuyahindura ikagushiramo ayandi, kubera ko ishoboye gukora ibirengeye ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira vyose. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo vyose. Imana ishimwe cyane. Mwene data no munsi naje kongera kukudugiriza ukwizera, naje kongera kukubwira ngo reka kwiyapropria ikintu ushobora gukira, reka kwiyapropria ingwara ishobora gukira, reka kwiyapropria raporo medicale ishobora guhindurwa n'ijuru, reka kwiyapropria ako karimbi bagushingiye, Imana irashobora kugakuraho. Reka kwiyapropria ivyo bintu Satani yashize muri wewe, ubwo burimbo umwasi yagiye agushingira, reka kuvyapropria. Ivyo si vyawe, bona Imana iri hejuru yavyo, raba Imana iri beyond ivyo vyose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Uno munsi ndagira ndakubwire ko ku Mana yacu ingwara zose zirakira. Haleluya. Ku Mana yacu amasituwasiyo yose arashobora guhinduka, irashobora kuyahindura yose ikayakuraho. Ku Mana yacu nta kidashoboka, wowe upfa kuyizera gusa. Haleluya. Upfa kuyizera gusa. Hari igihe Imana idusaba kugira ukwizera, no kwita gufata risk, kugira ukwizera kwibisazi, no vuga kwibisazi, ukwizera kw'ibintu bidashoboka. Uravyumva nko guhagarara imbere y'umuganga wiwawe asanzwe akuvura, yakubwiye ati ibipimo bigeze aha n'aha, nyene musanzwe mwaba muvugana kuri iyo ngwara, umunsi umwe ukamuhagarara imbere ukamubwira ati muganga, iyo ngwara izokira, ngiye kuyisengera izokira. Umuganga atatangura kukuraba akabona yuko hari ikintu kitameze neza muri wewe, kubera ko aba ariko yumva imvugo idahuza n'ivyo siyansi imubwira, idahuza n'ivyo yize, idahuza n'ivyo abona mu maresultat y'ibipimo yakugiriye. Aba ariko yumva imvugo yindi, atatangura kubona yuko hari ibintu bitameze neza muri wewe. Ariko uko niko kwizera k'umukristo, uko niko kwizera dukwiye kugenderamo, uko niko kwizera tukwiye kugira urufatiro ku bugingo bwacu. Imana yacu ishoboye vyose, Imana yacu iri hejuru ya vyose, Imana yacu nta kiyinanira. Haleluya. Nta kiyinanira. Ndongeye kugutera intege mwene data, usubire wihereze iyi chance, niko no bivuga. Sino kubwira ngo uyihereze Imana, kuko Imana nta chance ihabwa. Subira wewe wihereze iyi chance, subira wewe wihereze ayo mahigwe, subira wewe wihereze ako karyo, kandi Imana izokugirira neza. Imana izohindura ivyo onye wowe ubona ko bidashoboka, kubera Imana nta kiyinanira. Haleluya. Hari ijambo nkunda cyane riri muri Yesaya igice ca 41 umurongo wa 10. Haravuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebure kuko ndi Imana yawe, nzogukomeza, nzogutabara, mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje. Haleluya. Iryo ni isezerano ry'abizera Imana, iryo ni isezerano ry'abavuga ati Imana yanje irashoboye guhindura. Iryo ni isezerano ry'abahagarara mu Mana bakavuga ngo ndizeye ko Imana ishobora guhindura ibi bintu. Haleluya. Ntutinye mwene data, ntutinye, Imana iri kumwe nawe. Imana ngo izokuramira n'ukuboko kwayo kw'iburyo. Wowe yizere gusa, wowe kura amaso kuri ivyo uri kurabona umwasa ashira imbere yawe byo kugusamaza. Kura amaso kuri ivyo onye uri kurabona bisa navyo, biba bisa navyo kandi nivyo biba ari vyo. Baba batoye iyo ngwara nivyo muri wewe, baba batoye ko utazokira, baba batoye iyo misi usigaje yo kubaho, baba bayibonye nivyo. Siyansi bayabiberetse kubera ko siyansi irateye imbere, tugeze mu gihe siyansi iteye imbere cyane, iravyerekana. Ariko nagira ndakubwire ngo wewe ntugumize umutima wawe kuri izo raporo baguhereza, ntugumize umutima wawe kuri izo resultat zo kwa muganga. Ijambo ry'Imana rirakubwiye ngo ntutinye, ngo ntukihebure, ngo Imana iri kumwe nawe, ngo izogukomeza, izokuramira n'ukuboko kwayo kw'iburyo.
Haleluya, Imana ishimwe. Yari ayo majambo yo kongera kugukangurira mwene data kugira ukwizera kugaragaza ubushobozi bw'Imana yacu. Twarumvise abantu bagiye gusengana ukwizera bagakira, mu nyuma bagasubira kwa muganga, abaganga bagapima bakabura ya ngwara, bakamubwira ngo vyagenze gute, bakababwira ati narasenze. Hari n'igihe uhura n'umuganga yemera koko ko Imana ishobora kubihindura, ikakubwira ngo hasigaye aho Imana gusa, Imana yonyene niyo ishobora kugira, niyo ishobora kubihindura, kubera ko nawe nyene arazi ko naho afise ubwo bwenge, naho yavyigiye, arazi yuko hariho ikiri hejuru yiwe, hariho Imana hejuru yiwe, hariho Imana ishoboye guhindura ivyo onye. Rero mwene data ntutinye, ongera wizere iyo Mana, ongera uyisenge, ongera uyisukire umutima wawe imbere yayo, uyibwire ngo Mana ndakwizeye, ndizeye ko ushoboye kugaragaza ubushobozi bwawe, ukagira uko kwizera kugaragaza ubushobozi bw'Imana. N'umuganga akazovuga ati ujya muntu yarasenze, Imana yarakoze ibitangaza mu bugingo bwiwe. Haleluya. Yari ayo majambo yo gusubira kubakangurira, yo gusubira kubatera intege kugira ngo tube mu kwizera. Iyi si turimwo iri incertain cyane, ibintu irimwo gukekeranya kwinshi, ariko iyo twegamiye Imana yacu byose bigenda neza kandi twuzuza amahoro yayo. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Imana iguhezagire wumvise aya majambo kandi kugirire neza. Reka dusenga Imana. Data wera ndagushimiye, ndaguhaye icubahiro, ndagushimiye umuntu wese yumvise aya majambo n'uzoyumva mu nyuma. Ndagushimiye yuko Mana uyu ari we wabonye ko avyumva, kumbure wabonye ko yarakeneye kongera kudugirizwa ukwizera, wabonye ko hari ivyo yakora arabona imbere yiwe vyamuca intege, wabonye ko hari ivyo yakora arabona imbere yiwe vyamubuza kubandanya, wabonye ko hari ivyo yakora arabona imbere yiwe vyamwereka yuko ubuzima bwiwe buheze. Ariko no munsi ugarutse kongera kumwibutsa yuko uri Imana ishoboye gukora ibirengeye ivyo dusaba n'ivyo twiyumvira vyose. Rero Mana ndasenze ngo ubushobozi bwawe ugaragarire ku bugingo bwa mwene data, avuga ngo nta kindi cizere mfise ubu atari Imana yanje. Ndamusengeye Mwami ngo umugirire neza, umukize, umukomeze, umukangure, wongere Mwami Yesu Kristo umuhagarike mu kwizera izina ryawe. Urakoze Mana, ndagushimiye, icubahiro cyose kibandanye kubicawe, ni mu izina rya Yesu Kristo ndabisenze, shima, amen. Imana ibahezagire mwebwe mwese mwumvise aya majambo, ibaha umugisha. Tuzosubira kuwa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom. We are a chosen generation.